ubucafu ndondera ubucafu abafise umwavu ndabutwara nta mwavu mwateretse imbere y'umuryango abafise umwavu abatwara tubaha amahera oya ndaburondera mutabura ofisi ndaje abafise ubucafu ndatwara umwavu abafise umwavu ubucafu wahabona muto hariya niyo hari abakobwa muberanye sawa takwibarinze bose wa wundi twongera guhura ukambwira ngo urankunda si wewe nimba twarigeze guhura nkabwira ngo ndagukunda none nawe warankunze canke ivyo bimbariza iki ashaka ndabimenye gusa baza gutera ukumenya ninde yazananye n'umugwayi ni jewe dodo wowe uriki Dogita mumfashe no kuri umugwayi wanje araremvye mumfashe mugabo mukoze yagize shoke gusa ku mugongo turamwandikira imiti uraza kwimugurira hajya kuri farumasi nta kimwe yabaye umuvukasi nkawe ukamunzu nk'iyi Riva none kutambeshe ya miduga wambwiye na ya mazu ari hehe ese babavyeyi wanyereka boba bari bubawe Celestine sinzi impamvu ikurira kuya mu ntazi umusafira ko nani mwa bafana ivyawe rero hamwe n'ivyo menya neza ko n'ubuzima ariko bumeze
kuko umutunzi adashaka kumenya igihe akenerako n'umukene adashaka kumenya igihe atungirako. Je nari mfise umuduga wa Spacio, nari mfise urupango wari ufise annexe 5 niyo nabamwo igira 6. Ivyanje vyose urazi ko nabikweretse nkabishira abona atashira guhishije. Ariko sheni byose barabifashe ngo nkoresha ibintu by'amagendo. Ibintu byanje byose byarafashwe. Ngo ndandaza ibintu vya droge, ngo ndandaza ibintu vy'amanyanga, nta kintu na kimwe basigarije. Abavyeyi banje nabo vuga. Bihakanye je umwana wabo. Boreka kwihakana wewe. Batavyara. Abo tuvukana nta numwe gushikisa yofashe ikintu na kimwe. Ariyo mpamvu umuhungu yamara umuhungu. Sinashoboye kwicara naciye mfata ingufu zanje ndazikoresha ngo ndazifise. No kubaza ikibazo wonyishura. Iyo bari nkawe vyashikiye wacu ukora iki? Sheri, nta kibazo. Reka twihangane. Dusenga Imana. Izobigarukana ibyagiye byose. Amakarimu. Hano usigayemo. Nasigayemo ndubu. Kuva igihe ntamwe gukena naciye yararusha nza gupanga ngaho kubera nta mafaranga nashobora kuronka gupanga ushaka gupanga inzu nziza. Kavye se bari intwari. Reka rero ndagushuriza amazi. Ndariko uca turikana hajya babanze. Wenya, urazi gukoresha telefone? Ndayizi neza cyane. Oh yeah. Ndayizi. Urazi rero aha kuri kimwe mu Gifaransa étoile. Aha kuri ubusa aha andise ubusa aho ubusa dièse mu Gifaransa. Ama okay mu Gifaransa okay. Sheri akitaba alors. Ah sheri Akitaba. Okay sheri what? Allo sheri. 12 juillet. Allo. 12 12 wenda kuba 12 arakumva. Allo. Allo sheri. Allo. Uviriza umubwiye ko turi kumwe na Nyabe. Navuga. 12 umubwiye ko Namwe navuga. wangu. Aha vaza turi muri sheri. Turakubita. Tukora akazi. Aha vaza. Okay. Wewe ntubizi. Hoho. Ubu rero bahora banyita Papa Zero. Ndabona ko mu minsi mike ngiye kwitwa Papa Précieux canke Papa Précia. Ndatomboresheje. Karabiani. Nano randa gushira imigani. Nano randa kubwira ibi nabiri ndabona kumenga hari akantu kakibuze. Wewe ko ndemerewe. None uremerewe wikoreye ingunguru. Wikoreye ingunguru. Siwe yavuga ko aremerewe nkesha akantu mbona kangana. Hama rero shego y'ubuzima bugereranywa n'ikimuga n'impumyi. Cyarubize. Bisigura. Ivyo bimenya abahinga nkatwe. Abantu baje banywereye amazi mu ndege. Nawe ivyo ntavyo ushobora kumenya. Rero ikintu kimwe womenya, ikimuga n'impumyi byaraja busuruzi. No kuvuga ikimuga n'impumyi byafashe urugendo. Bishize ku ruzi ikimuga cyagenda cyamavura. Impumyi nayo n'agakoni buke gushika ku ruzi. Bimaze gushika ku ruzi rero ikibazo cyari gisigaye cyari cyagute kugira barabingene bojabuka bashaka kujabuka. Urazi ikimuga nticyashobora kwamvura ngo kijabuke. Impumyi nayo ntiyashobora gushaka koni mu ruzi ngo ijabuke ntibyashobora. Bisigura iki none? Abantu twanyereye amazi mu ndege tuzi byinshi mwana tekereza ndakubarira. Ikimuga kica gitoza umugambi impumyi ati umviza ndakubarire unama ndakwereke. Gisimbira ku mugongo. Kimaze gusimbira ku mugongo impumyi yaratambuka ikimuga
naco kubera co carabona ati caha honyora gushika baraja kuruzi ikimuga kiri ku mugongo no kuvuga rero je nawe dufatikanije tukamera nk'ico kimuga n'impumyi umugore n'umugabo dushobora gutera imbere ni wizere shashe ku buzima uhinduka sivyo nawe mbega wabonye twatu nyene ukunda haja uno musi wasomye Oba nsomye no musi simbona nsomye yindi misi simbona nsomye akore nyarusa ngire ngoba ndabishobora ndabasha sheri ndakuzaniye rero firiti aya mafiriti ariko bre nubu ushaka uzogira ibivuye ushaka uco n'inzara ndakugurira ubugari bw'ibigori ngo ntabwo ushoboye kurya nguri iki byose birakunaniye ingo rero uje kuko sinshaka uyu munsi ko urara udafungura ushaka uco n'inzara mbe twebwe abasokuru kera ntibakuze bagiye ko babayeho abazungu barabahenda mu kizungu ngo nugufungura zurajya inyandema mubiri nizo zikomeza mu nda kandi zikomeza n'umwana ikizungu n'amatara inzu nziza amazi ikizungu sukwa nka kurya simbiceri cyangwa se amasubageti icara urabijana kuzana wowe ushaka kuzokwica inzara ushaka yuko inzara ikwisha vrema ibi biyejewe ariko wowe ntubona ko ibidabire bibaza umuntu arimo izi nari ngaruzaniye ngo je uje kugaburira rero ngejewe none ugiye kurya mutariye rero ugiye kurya mutariye urajya nutagiye ndakuzanira ubungoto ngo nabwujya ndakuzanira amafiriti y'ibijumbu ngo nayurya ubugari bw'ibigori nuko ibigori nazanye naguze igunira ryose nshira mu nzu ntuwurya none wowe ushaka uzoba wande ushaka guvira mwinyenzi ubiza ndakubarira ugende so wawe na nyoko wawe bafite amahera menshi ubasabe ayo amafaranga uzurasuma urya ndasubiyemwo uzinduka uza ugenda kwa nyoko wawe na so wawe baguha amafaranga urye kandi rero sisi ukera indwi yose utajya kandi wibongeza ufise wowe ushaka kubaho gute vuze ngo ndagusubira ubungoto unabwujya ndagusubira ibijumbu none ushaka nsumiki amasubageti imisheri inyama ayo mafaranga ucuyazana ndigumize ngaha reka nugare gusa tujyame igiraho niryamire aro igiraho niryamire none ndampagaze changa unuringa dosingita nturenga kwihojya mahari no oho ubu rero je ndashisa umugore nawe washisa umugabo ubu nije sigaye njyama ku kibambazi kama wanje aro genda ujyame hariya igiraho niryamire bisa mukame wewe wabaye gute cyogere ko ndavyandika mu kimenyesha makuru yuko ivyo bihuzwa mu ndazi nyuma ntujyama hariya ntihari ikibanza cyo kuryamamo none hamwe nora ndaye ntambaye muri iyi mbeho we nubona yuko ishuka ari ntoyi
iyo shuko ntidukwira reka je nze nirera nambaye kugira uzurifuka uronke ngene ukingira imbibu umwana umusegetera no kuyi hari imibi toroka iyo shuka no kuyiguhebera je nzoza ndamenye ngene njyama bravo ujya utajya jemba nasumye wishwa neza leta kuyisha ivyo je ico caje imana ntizokimbaza Amicho ndakubwiye. none ubu rero kuryama uciye uhitamo kwicara aho uraryamye canke Umviriza. Ico ndakubwira. Ntuse kumvugisha. Kandi uhore utekereze. Uryame. Kandi nkore kuko ufise inzara mu nda kandi hakora mu nda urabizi. Hamujya mutekereze akujya kwa amazi ari mu mubindi. Sishaka. cyamashashiri none je nije nigoye ngenda ku restaurant ndakuzanira amafiriti kubera ejo ubungoto bwakunaniye none ubushaka ngire gute tujyanesha sibyo none rero yenda gute cyama basi ndaenda kuraririye none je sinakuzaniye ivyo uryo ukanga Oje, uruhuke, kuko mu rume muracafuye. Ko mudateka, barako umunsi special. Musi gufungura nk'abazungu pe. Batwara neza sheri, barako natetse isombe. Bayiga nteke n'umuceri n'ibiharage. kare twara dufungura nk'abirabure none musi dufungura nk'abazungu ibi ngo nibikirere ibi mbona ngaha Ibi. Unavibona? ubu rero wabonye yuko je ntashoboye gusuma wabonye yuko nananiwe no kugusumira ivyo ushaka ucitamo kuja kurondera abagabo muraryamana mumaze kuryamana bagwa amafaranga urasuma ngo zeneje ubi ho hewe aha bakubeshe kabisa mu maguru masha wihuse ufate vyose usubize wakuye turi kumwe ntarabigusesa ko mvuze ni nkuriya mu rugo imiceri riharage ibi ishatse naje no bigura ibi ishatse naje no byigura utarinze kuja ku mpegera ibikoshi y'abagabo hiyo ngo uzaniye mu rugo je uwakubeshe ninde yuko je nshaka kugira ibintu ntazi byavuye mbega wibaza ibintu ntarabijya kuva mvuka yuko nshobora kubihababukira uje nshobora kugira ibintu bibi Umuvuka se muzima kuva vuka ntarajya umuceri n'ibiharage. si uri kumera umutwe kuva ngikena ibi naho ntarabijya sinshobora kugira ibintu ntazi byavuye sigurira ataruko uno musi ntibyigira ntibuca naho kuva nkena ntarasura kubijya sinshobora subizayo terura ubwire n'ubwa ntari busukako Shemu ndakugere. nazanya amakara Reka ndakubwiza ukuri. Umva nagiye kwa mama ndafukamya ndagiye mu mama papa ingwane dufite ngaha mu rugo kandi nawe urabizi ndamye bimeze vyose
hama acambwira nta kuntu wogira ingorane dufite amahera reka tuguhe amahera muje kuraba ibyo mukora basi mufungure hama carama amahera ndaca mu isoko ndasuma niho vyibi biri ngaha aya ndasigaje ndayabika baka ndayakwereka kugira ntuyave bimvira ibindi umwana wo muri gardienne nahaba akiri muto ntashobora kwibagira inzira imutwara ku ishuri nanje nishobora kunyibagiza umbwire neza yuko nshobora kutabona kwibiwe kwe mu bagabo ico niki umviriza ivyo ntibishoboka ikibinyemeza n'igiki amahera yasigaye shira hatura kuri ayo mafaranga kuri ama mbe hasigaye angahe sigaranye 70 ko abagore yaje erega bya bintu n'ivy'ukuri uramaze gukubitwa ikimoko Zemere nakuye kwa mama wewe uramaze gukubitwa ikimoko amafaranga angana uko wewe hawe nande uwakubesha ko abavyeyi bawe bagwa amafaranga baziyo wagiye utabasezeye ninde umviriza basi mu telefone basi mama mubaze bazi iyo nda sintinya guvizinda nzoshira yindi iyo nawe ndakumwa nyarutse umbwira amafaranga yavuye kandi bazi ko twadufite ni mama yayambaye basi mu telefone mubaze aya yambi hama wavuze ko arangara 70 70 raba yandi ndaza ari nimba wagiye kwa mama afise menshi ntiyo guhaya nta yandi oya nandi yasigaye aya rero mu kugira itohoza mbaye ndayabika uko wewe uhavuna yakahabura ico mburanira kimwe gusa urakunda amahera ucubika ngakora oya amahera aya ndayabitse kugira ntohoze neza amenye ukuri zara amakara kugira cyenda oya reka ndagufasha ivyo navyo uteke hama urabisigurira neza sawa inyuma yaho rero byarakomeye cyane umugore wanje gaye musigaye aberewe ariko ikintu kintangaza ni kimwe ni kubera iki yakundiye amafaranga akankunda ariko ninze kumubesha icyo mbona ni kimwe birakwiye ko ndamubwira ukuri kuko ndabona ko tutagitana Chérie sa Okay Chérie urashaka kuza gato nakubwira ashiri nko masaha agiye rindira gato mpeze Chérie iminota 2 gusa ucusubira ndagusabye siko none kubaha umugabo sawa sawa sheri uraremere ubu rero wabaye umufasoni abushitse sheri wanje ndakubaza ikibazo ubu irya safuriya utetse hajya hoze umuntu atazi ivyo watetse yoshaka kumenya ibirimo oya wewe menya gute wishuye neza nukuvuga rero nanje mu mutima wanje ndafise ibanga maranye igihe kinini cyane uvuga iryo banga nta muhinga numwe wo kwisi yoshaka kurihingura ngo arimenye Khiva bwa bundi twonyumisha Khiva urukundo dukundanye je na wewe rumeze nk'urufunguruzo n'igufuri kuko udafise urufunguruzo ntukugura igufuri rero nimba wewe uri urufunguruzo nanjye ndi gufuri nkeneye kumenya ukuri uko kutamenye mu majoro 2,000 tumaranye je nawe turyamana
ushaka kumenya muri rino joro rimwe nukuri nyabaki Riva nkeneye kumenya aho amamodoka yawe inzu zawe bazobigusubiza kuko umunsi mama aza kundaba canke abagenzi bazi ko narongowe n'umuvakansi nzobabwira iki? Ahubwo unyikije ikintu kimwe, hari indoto naraye ndarota zishaka gusa n'ivyo mbwiye kimwe gusa, ndashaka kumbwiza ukuri. Celestine, je ntabwo ndaguhisha, ariko ndafise ikintu kimwe ntinya, nshobora kubikubwira ugaca intebe. Uvuze ngo kuguheba? Igihe cyose twabanye ndibwa n'ibihere n'imbaragasa muri ifuru yawe ngo ni inzu, ubu none wangize kuguheba. Ndashaka kumbwiza ukuri, ndayigusavye. Kimwe gusa urantwengeje ati furu. Okay, hajya jambo ry'Imana rivuga ngo uvuze ukuri wongerezwa iminsi yo kubaho. Ndashaka kuvuga ukuri kugira ngo iyo minsi naje ndayironka. Celestine, je ntabwo ndi mu vacances, narakubesha. Namwe sinabamenye. Je nitwa Celestine. Celestine, nice name. Okay, merci. Muragiye rero. Ego, bon, nta kibazo murambwira mama. Oh. ndavyanse je kuva nakubwiriye ko uzoshikiriza ibintu vyanje ku gihe raba amasaha ageze ngene wacereye nakuntu je nagutijije impunzu nkingere isiga isa urashaka raba isheneti zanje nazogejeje hirya ejo raba ngene zisa Bari mu kuduhemba kugira bari kubahemba hari umuntu yazaratize raba ngene zimaze guciye mu misi muri akwanze impunzu kabisa nta muntu yovyihanganira nyamurire nagusavye imbabazi. nyamurire impunzu kabisa urashaka gutiza umuntu impunzu zikaza zisuku amasaha yose ngene wacere kwani ugenda kuzikoresha Mfise akazi nawe. oyo nyimbo ugenda kuzimbisha dad cyangwa uri umusuma baze banafate mu nzira nyamurire impunzu Nukuri ko Imana nyamurire impunzu nta muntu yovyemera wowe nyihanganire kubera nanjye misi mikenzo n'abasezi wanjye. oya raba n'amasaha usigaho nzanira amasaha y'abarundi kwiri kabisa n'uyu bati Gitega niyoza suko nyimbo va mu cyankuzo danya kira miso se ndagutiza impunzu ukamenga agora byose niyo nayo mashenera je namaze gushavura prima impunzu raba ngene yamaze gushira impunzu yari shasha nambara bakavuga ati yego raba nta muntu yovyemera prima Ihangane basi chef nukuri ntuzonyime impunzu kubera baca banyirukana ku kati. je umusubiye no kuguha impunzu tuzobisubiramo kabisa sindosubira kuguha impunzu nukubisubiramo kuri iyo mpunzu ugende wambura iyo pantaro hariya mu cyumba unzanira impunzu zanjye
bana je nakubwiye sinkeneye yuko isaha uzoza urayirenza none kubera ko iwe byakunaniye kumva umviriza chef nukuri umbabarire ubwa mbere ari ubwa nyuma sura navyo ubwa mbere je ndagutira impuzu kugira uzitware uzizane hakiri kare nanje mba nzikeneye kubera abazimisi wesha wewe nawe nibiki Simone ku kazi kiwawe none kubera kiri kunanira nukuri je cyo ndagusavye ubukumbabarire ndagoya amahigo ya nyuma bikazokunanira nta kindi basi kubera twari dufise akazi kenshi urumva twatashe gusa byose nkeneye iby'akazi byiwawe bya kenshi by'ibigi n'ibiki akanama amasaha ageje sawa turabyumvikana kubera inama twari dufise niyo yatumye nza neza sawa je nta kibazo wegenda kubera ndihuta nanjye ngiye kwitora umuduga ku ikomine ndabe ko ngenda kumutaka sinzosubira no kuri chef mbabarire kuko 99% kwijana ari kinyoma gusa urazi rero yuko wowe uri umuhungu nkanje icyatumye ndaguhamagara nkasi yindi mani Jeff Sudem gwanyikundiye go mu giti hariya ikiriri ndakesera niyo ruva Uri matari. urumva rero uwo mudemu je namubesha ko ndi mu vacancy sindagwisha kubera twese turabahungu maze kumuhisha rero ubu yansabye ko nomwereka inzu naguze kuko ngishika namubwiye ko naguze inzu y'amahero urumva ikihari rero nabuze yo ndamutwara kuko urabona ntajya je nibera ko nsavye ndara nanje ni diri yanje kari yarara gusa Nivyo. rero nashaka wenda gukubita indege yiwawe kugira ngo nzomuzane hajya kwera ubu boss wawe atari haje umunsi gusa wabonye tuje uzocunyakira kujya uhora wakira boss wawe uriko uravyumva kujya uhora wakira boss wawe aba ariko nazuzanyakira byitwe yuko igenzo ari rwanje ntuzosarishe cyo bigumira hanze karibu boss tugaye twinjirira Ariko wateje n'ukuri. wumva nawe Yo, je naje nga mu muji kurondera inzingwa gusa manye. Kuko jewe sinaje kuyayata nga. Wewe rero kiri nga. We ncumita gusa iwanje. Hanyuma je ncumba je ndaguhe. Si cumba gusa. Ndaguhe. Hanyuma umuzane ariko kimwe gusa. Ugire n'ingoga. Kuko muri yindwi nyene. Kuko indwi kurikira boss azobashitse. Bacha ukazomuzana n'igitanda ushaka uvunagure. Je nzokunga nzohengera haja boss agiraze gusa cenda ash we nkubita no muri sano ndahageneye kwera nta kibazo no muri toilette hose akira milifra musarisha cyangwa medese nabyo gusarisha wa ucara wise medese wa turabonana ahubwo nawo wa burindi nyene sinteba ahubwo nawo wangu sha ahubwo umuhatari ingana umuhenda boss akagwa bya bisheneti sha umunsi naje nzomukubita ikiwane uhorubona nambaye ibyo bishenete naziga style za boss ndusha Chris Brown kubera ubibona ariko muri yindi kubera boss urabizi nta kibazo sawa rero ndacometse kwindi nta kibazo wa wepo wa